Umura mwana wa mama kirezi umura Imana yakuremye nizi ingene uzabaho Bella humura hari umunsi uzahindura ayo marira yawe iyahindura ibitwenge Bella humura hari umunsi uzahindura ayo marira yawe iyahindura ibitwenge Bella humura Bella 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 humura Gaje inziki wanje nawe ukamenya ati wanje Tega neza gira Kuita. Mas me diz de gira eu. Attention. Kirazira kwerekana amenyo n'umubiri ayo marira yawe wamshaka ko ndaguhebera wewe njye nagize uko nawe unaniturasa jewe nari nagize cyane umva uratwenze natwenze uko nawe turasa oyaye basani Imana yakuremye nizi ingene uzabaho Bella humura mwana wa mama kirezi humura Imana yakuremye nizi ingene uzabaho Bella humura hari umunsi uzahindura ayo marira yawe iyahindura ibitwenge Bella humura hari umunsi uzahindura ayo marira yawe iyahindura Papa don't. No one's in here. Caramba. Não é para ikibazo. Yarakubariye. Aho no gutwara ku mfundi. Nese wambeshe ngende kugurira hajya none raba nta namezi abiri aheze kadafuye. Yadada. So, nishanje ku kasoko. Ndi ko ari ikintu wafasa nkaho hapfuye. Jewe mfise ikibazo cyuda mukobwa ndera mutse ngaha. Nukuri jaho bigeze
ujya mu kumwana aransitaza ku buryo nanjye ntari bushobore kubiresista. Shaka kubaza ujya mwana nuwaye. Ico kibazo madame umaze kukibaza kenshi, ariko reka n'umunsi we kandi ndakigusubiremo. Ujya mwana n'umwana nafashije, n'umwana natoye. Sinzi ko ico kintu cuma ko abandi bana bo mwibarabara usanga urukuba rwarakungataye, inzara zaranogotse, mbega nawe afise po nk'irya, umwana asa neza kurya anye, ujya mwana n'umwe aragokwe. Ndashaka tubwizanye ukuri tureke kubesha, nje nkamuraba ukuntu asa. Ndavuga umwana ko biri kose ndasa n'umwana yarerewe mu barabara. Abandi usanga umubiri warakongataye, bataronka n'utuvuta bisiga, atagasura keza bafise, ugenda wafise agapo kameze neza nk'umwana yisize budisho. Urumva warageze ukanzanira ngo umwana yatuye mu barabara, jewe ushaka kumbwira ukuri nimba ruri wawe ndabimenya, kuko utabimbariye ujya mwana azobandanya agira ikibazo. madame. Kijambo nari kubujije kandi gushaka gukora. Nari kubujije. Ujya mwana sigwanje. Ikindi naco. Vuba cyane aratangura ishuri. Ntamaze kumwandikisha. Ndafata nk'umwana wanje. Nicyo gutangura ishuri birimo. Nibyo. Iyo tuvuganye iby'abera ucwa misoso wa mucu ugenda. Unashaka no kunanyumva. Ndanabibona muranasa. Baranasa. Ubwirabure izosi izuroya. Isu Kandi no. Kandi no. ndiko ndavuga kujanye n'akaroka. Kandi no. Genda gusoma. Genda usome. Genda usome. Usokeza ryari wewe. Umura mwana wa mama. Ibintu umuntu abipanze neza kabisa kana kibazo. Nase nane ndaza kukwiga. Kwanza nirabira televiziyo sha. Umunsi mba ndi hajya ku muryango tana televiziyo nyirabira. Kanani. Mwabundi isi yashire ya Swahili na. Yo. Baceshe ibintu byiza ya. None umunsi nyine. Ngalo mfyonda shana sanga yako na televiziyo y'abandi ahubwo ndareke nze no gufyonda kuri cyo ndakora kazi kanje kazabera cyaswa n'ibiki ko nashi nakintu ndi kubonamo bareke televiziyo kirase gusa Polomo. sa nariko napanga ibintu neza Boli ibintu byari paranganye ngamenga mugabo bimeze neza atarakibazo rukubona None naje byose namaze yo kumara hari nawe ushaka umweka yarakanye ko mabuja wawe bihari. Mabuja nabuja madame.
yasohotse yasohotse nge nimba agiye ku isoko sinzi nuko mu ishuri wari ufise indero nuko wifashe ibyo tuvyihotse burya umporomoko urafise ubwenge ndafise ubwenge kandi bwinshi cyane nuko gusa sinaronse diplome nta kibazo hari ubwenge ndemana rero burya hajya uhembwa ngana ayo uhembwa basi nubwo tuyavuga ndayazi sibyo nubwo atari je ndayaguha ariko byose ndabizi ko ndi umugabo muri urugo hari akantu ushaka kunkorera kandi wakagenza neza uhembwira gusa umushahara uzokongerekana ariko imbere yuko ndawongeza ashaka kumbwirira urabizi nawe sibyo kandi n'ubwa mbere ko batuyaze nk'uko ntabwo vyogenda neza umushahara uzoca wiyongera mbega bera ngaha mu rugo abayeho gute bimeze gute ngaha kare yagiye ku isoko nta kibazo mbera ni kuvuga ni ingoma y'abaporosi muri nzu mbera arakubitwa ahubwo ngira amabuja arakina karate yaragakweze amatwi hafi kupasura imeza ari ngaha aragakubita none mbera ni umwana wawe mbera canumva ko mwayaze na madame ko na madame yamashaka kumbwira yuko bari umwana wanje ariko mbera nuko musa gusa dusa tukangira nubwira buri ariko ibyo ntaco reka tuvyihoze nashaka rero umbere umuntu maneko uracumva kuneka gutohoza ako bitabizi ko nje padi nganje ndazi gutohoza neza sawa sinkenerera amakuru ari kwivumbi cyangwa cabaraho ni kuvuga radio muntu wayishize ngaha je ndi ngaha gusa sawa ahubwo binashobotse we tuzatuvugana sivyo we bandanye ibikorwa akabaya we bandanye ibikorwa sivyo sawa wari waraduhetse uravye mugasi cyane ibihe biragoye muri iyi minsi urabona ibi bintu by'ibitoro nabyo ni ibibazo cyane nyine musera ibibazo byinshi abantu baragwara ibintu byinshi nyine sinzi no gusenga sha wari warabuze no kuri karibu kandi asante icyangombwa ni uko ndahashitse eko ubundi nta nubwo nubura ngo mbure muri famille kandi muri famille Papa Isa. aha ko numvise abahamagara ngo mama papa mwaribarutse nitwaza gutera impundu niko kwibarutsa nyene akakana nakanyuse umwana mu bisanzwe niwo tureze hano suri iwacu ariko niwo tureze n'ibyo ko turafasha sheri uwo mubwira ko aribo batoraguye mw'ibarabara navyo nyene nta kibazo kubera umwana wo mw'ibarabara nyene bivuze n'ibintu bisanzwe bimubarira sawa reka ndabasiga sibyo turasubiye aha ndabona umenga ntiborohewe cyane shani madame nibyo kuyaga bicaye abihuta nabo nacyo bavuga Humura mwana wa mama kirezi barira
shashe. Je. Bazi ko twineye neza. Nizere ko ibintu byose byabaye kata kibazo hasi mu mutima kikurimo. Sheri. Nta muntu abura akanenge. Ariko sinibaza ko ibyabaye. Nashobora kubiharira ariko kagatima nikobura. Madame. Ngaho ziko tubaye umugore n'umugabo. Dutegerezwa guhariranira. Sibyo? Je ntaguhariye canke wumparire nitwo kubaka birambe. Byo kwama byasambutse. Icyo nashatse kugira ngo abana iki. Jewe ngira mfate urugendo. Birangende imuyinga kurondera ubundi buzima. Sheri. Usigaye upanga imipango yawe. Ntunangisha inama. Kuba ntapangije inama. Sorry. Byarashitse. Sigaye atagaciro mfise. Nakubwiye mbabarire. Kandi namaze kubipanga. Ejo uca ngenda. Hari butaratunganya mu rugo iwawe. Hamucumbwira ati ejo ucubye kugenda. Bisigura nese kujya kurondira ndonderera urugo twopanga ubundi buzima tukongeza ku byo dusanzwe dufise. Sivyo? Nk'umuntu w'umugabo ndibaza twari tubayeho neza. Simbona ko hogera aho nsiga jenyene ngo ugiye kurondera. Je ndagiye kurondera kandi urazi we ntitwakwigira tujana babizi. Siga ucunze urugo witeho byo mu rugo. Je nanje ngende gukurikirana ubundi buzima nzane duteranye muri urugo turako hari ibyo twogizogeraho kandi. Sheri. Uzokwibuka ko usize umuryango. Ukibuke ne. Ivyo ndabizi. Madame. Nzogira ikibazo. Nzokwama ndakwitaho. Nzogukumbura. Nubwo ngiye sindagusize wenyene nzokuba hafi. Icyo uzokenera cyose uzunterefone. Nzogukumbura mukunzi. Humura mwana wa mama kirezi. Humura Imana yakuremye nizi ngene uzabaho Bella. Ndabona mwaberewe muratagase. Aho nahe? Merci. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Ariko baramukanya nawe. None muri ko mugenda mujaye kandi Bella taraboneka. Yo mujaye dukeneye Bella nga. We. Ni urafise ubasha bwo kuduhagarika ngaho. Aho nabukira. Ndiriza. Munyivange. Bisa mbandanye urugendo canke abagara abantu bagufata. Ubu ndagiye gukora ubutungane. Ivo gatika kabana gakore. Wowe uko muragenda umwana yarataka yarabuze. Muko mujaye. None Messi. Umwana ni gwawe umwana ni gwacu. Ego umwana si gwawe umwana w'igihugu. Ega tindi mwari mu bindi meseruda. Umviriza. Ugende wigishe mu rugo kwiwawe. Mu rugo iwanje. Sumu. Sumu. Sawa. Ndibaza umwana ni gwacu. Twese twirenganye. Magi. Ako mwa gataka zokora. Abari muri mwe muti hagaciro. Ntagaciro ubaha nawe. Mugende mukora ibyo mugezwe. Sawa. Bakite mwarimu. Genda. Esco. Genda. Ubugufi nkipanga pasteur.